Muy buenos días, amados hermanos, ndabaramukije mis amigos bakundwa bene presentes data aquí inshuti en zanje Calle, muri Puerto hano Rico, muri Kaye Puerto Rico y también los que están a través del byongeye satélite n'abariko Amazonas baradukurikirana ku itumatumbona ko y el biciye kuri satélite satelite Amazonas na Eutelsat 8 satelite y Eutelsat también por 8 internet byongeye en los biciye no kuri diferentes internet países. muri mu bihugu bitandukanye. Nos dice en el libro del Apocalipsis, Turabwirwa mu gitabo cy'ibyahishuriwe en Yohana el capítulo 1, mu kigabane cya mbere verso 16 en umurongo wa adelante, 16 ukabandanya, nos dice de la siguiente manera: haratubwira uku tenía en su gukurikira. diestra 7 estrellas, de su boca salía Kandi una mu kuboko espada kiwe aguda kw'iburyo de yari dos afite filos, inyenyeri indwi mu kanwa y su kiwe rostro havamo era como inkota el sol ikarishye, cuando mu nyonga hiwe resplandece hari en hameze su fuerza. nk'izuba iyo ryatse umutari. Cuando le vi, Ndamubonye caí como muerto a sus pies, nikubita imbere y'inyundo y él ziwe puso su nk'umfuye, diestra sobre mí, maze anshyira ku kuboko diciéndome: kw'iburyo no temas, ati yo soy el ntutinye, primero y jewe el ndi uwa último, mbere kandi ndi y el que uw'iherezo vivo, kandi y ndi estuve muzima, muerto, nari narapfuye mas he kandi aquí que raba vivo mpora por los ndi muzima siglos ibihe de los siglos. bitazoshira. Amén. Amen. Y tengo las llaves Mfise de la imfunguzo muerte y z'urupfu del Hades. n'iz'ikuzimu. Y ahí dibujó una estrella de David Aracapura ku inyenyeri ya a Dawidi la derecha, iburyo, y ahí luego de Hades se escribe Apocalipsis 20, inyuma verso 1. ya kuzimu yandikaho ngo ivyahishuriye hana 20 umurongo wa mbere. La espada Uwufise en inkota el día postrero, ku munsi w'iherezo, o sea, es el mensajero. ni ukuvuga Final de ni Dios. intumwa ya nyuma Pueden y'Imana. tomar asiento si tiene la bondad. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. En el mensaje Mu butumwa bwiswe Predicación de juicio sobre Estados Unidos de kuvugwa América, k'urubanza kuri leta zunze ubumwe za Amerika 9 z'ukwicumi mu 1957 muri Tucson, Arizona niho bwavugiwe. Murabe ngaha haratubwira ati, ahora ustedes pueden ver rero mwe murashobora que el kubona cuarto Elías tenía ko una Eliya espada agira en la kane mano, yari afise inkota mu y esa es la kuboko, palabra. kandi yo ni Esa ijambo. espada que tenía él Iyo en nkota el we yari monte, afise ku la musozi recibió en la mano, le caía bien en la yayironse mano, mu kiganza, y yari él ikwiranye estaba neza maravillado n'ikiganza y muy ciwe, temeroso. kandi yaratangaye cyane aragira Ya ustedes n'ubwoba. saben que Mwebwe él kugeza ubu decía murabizi que le tenía ko yavuze temor ko yari a las asanzwe armas blancas. atinya Ahora ibigwanisho vamos a ver vyera. aquí Reka turabe rero ngaha el libro mu gitabo de Hebreos cy'Abaheburayo en el capítulo mu kigabane cya 4 para ver kugira ngo turabe lo que es esta espada icyo ari cyo iyi nkota y lo que esta espada hace, n'icyo iyi nkota ikora. porque ven ustedes, Kuko murabona la espada al ser la palabra inkota mu kuba ari ijambo es más cortante, como dice ahí, rirakarishe, rifise ubukuba nk'uko el bivugwa apóstol ngaha, Pablo nk'uko bivugwa n'intumwa Pawulo hano en el capítulo 4 mu kigabane de cya Hebreos, 4 Abaheburayo verso 12 dice, umurongo wa porque la 12 palabra de haravuga Dios es hati, viva y eficaz, kuko ijambo más ry'Imana cortante ririzima, que rifise toda ubukuba, espada de rifise filos, ubugi burutu y bw'inkota penetra zose, hasta partir el alma rikinjira y el n'aho espíritu, ritanya ubugingo n'impwemu, coyunturas rigatanya y los ingingo tuétanos, n'umusokoro, y discierne risuzuma los iby'umutima pensamientos wiyumvira, y las intenciones del bukabigabira. corazón. Y no hay Kandi cosa imbere creada yayo nta que no cyaremwe sea manifiesta gihishijwe, en su ariko byose presencia. vyambaye ubusa, O sea, biragaragara imbere Todo y'inyonga queda al descubierto zizotubaza ivyo twakoze. delante de Ni la ukuvuga palabra. byose bijya ku mugaragaro imbere Aunque y'ijambo, piensen que naho se abantu ocultan, bokwibaza ko binyegeza bihisha. todo eso que hacen en oculto Ibyo byose queda bakora bihishije, por la palabra, el biciye mu verbo ijambo queda irivuga, expuesto. birashigwa ku mugaragaro, bija ku mugaragaro. Antes bien, todas las cosas están desnudas Ariko y byose abiertas vyambaye ubusa, biragaragara a los ojos de imbere aquel y'inyonga a quien iziyizo tenemos que tubaza dar cuenta. ivyo twakoze. Todo, incluyendo Vyose casos fabricados. ushizemo n'ibintu abantu barementanya, Él escribió allí nk'uko yanditse en ese hahandi escrito. kuri bimwe Ahora yandika. vean que esa espada, Rero murabona ko iyi al nkota, conocer que es la mu palabra, kuba tuzi ko ari ijambo, y en esa visión kandi muri rya yerekwa que le fue mostrada al reverendo William iryo Revera Branham, William Branham yeretswe, en donde dice que le caía aho bien. bivugwa yuko iyo nkota yari ikwiranye neza n'ikiganza ciwe. Vamos a ver allí Inge tuharabe esa parte ico gice que se refiere aquí
avuga aganisha ko ngaha el doctor William Soto, Dr. William Soto en el libro de los sellos, mu gitabo cy'ibimatanijwe en español, cyanditswe mu kiespanyol dice, aravuga ati página urupapuro 470 aquí en el otro, ngaha mu kindi gitabo naho vamos a tenerlo aquí también reka naco abierto, tube tugifise hano kizinguruye página urupapuro 470, y 470 ahí vemos aha rero turahabona en este, y vamos a abrir muri el otro iki también, reka tuzingurure n'ikindi naco nyene y podemos tener aquí lo que rero nos dushobore escribió kuba dufise ibyo yatwandikiye ko ngaha en cada uno de ellos. muri buri kimwe Tenemos kimwe que mw'ibi buscar, ya que bitabo estamos dutegerezwa kurondera ko turiko con todos, vamos a buscar ko aquí el dufise otro vyose también, reka turondere ngaha n'ikindi gitabo naco el cual tiene unos arico escritos, kirimwo ivyanditswemwo tendría 4 aquí abiertos, twaba dufise bine aquí la bizinguruye 470, ngaha ku 470 sí, en cada uno hay nukuvuga muri buri kimwe kimwe algo, y bueno, harimo pues ikintu todo, kanaka rero ni para ver vyiza todo ko este cuadro, miren, vyose twira tubone iyi shusho yose murabe página urupapuro 470 dice, rw haravuga hati el segundo párrafo, umurongo ugira kabiri o desde el primero, miren, dice, cyangwa guhera entonces ku wa aquel mbere día aravuga ati sentado kuri uwo allá, munsi en nicaye el hariya cañón muri Sabino, Canon tenía Sabino las manos alzadas, nari nkirigiye el amaboko viento nk'uko se había llevado mi sombrero negro. umuyaga wari waguruye inkofero yanje yirabura mpagaze nkirya amaboko ntazira Imana mvuga nti mwami Imana ibi bintu bisigura iki sinshobora kubitahura mbega ntegezwa gukora iki nimba ari igihe aho ugira unjane unyemerere mvire ngaha aho batazokwigera bantora singomba ko hagira umuntu n'umwe yogira agahinda maze kuba navuye nga ndashaka ko umuryango wanjye wo kwibaza ko nagumye ngenda ntibazokwigere bambona unyegeze nimba ugira unjane nyemerera ngende ndi ngaha nyene kumbura umunsi umwe Yosefu Bibiliya yanje azoyisanga ngaho uzumwemerera yikoreshe mwami nyemerera ngende ngaha hejuru muri iki kindi aharandika ko ngo Yosefu bingana uwishushanya Kristo Yosefu araje bingana bisigura ngo Kristo araje mu buryo bw'ikigereranyo reka nsubire nsome Yosefu bingana ashushanya Kristo Yosefu araje bingana bisigura Kristo araje mu buryo bw'ikigereranyo ariko arasozera uyu murongo twasomye arandika k'ibubamfu ngo Yosefu arabandanya avuga nari nkirije amaboko nk'uko akirije ubwo nyene ikintu kigwa mu kuboko kwanje giturumbuka ibubamfu muri iki gisa n'ubururu coba ari igitabo kigira kabiri c'ubururu arandika ko ngo inkota y'umwami rero sinzi sinoshobora kubivuga mbega noba nari ndyamye nsinziriye ntabyo nzi mbega noba nari natakaje ubwenge sinzi byabaye iyerekwa nabyo sinoshobora kubivuga kimwe gusa nshobora kuvuga nuko byagenze cyo kimwe nk'igihe baba marayika bashika aho ibubamfu muri iki kindi c'ubururu ca mbere arandika ko ibubamfu ngo inkota nuko rero iyo nkota yaguye mu biganza byanjye ndaramye kugira ngo ndabe mbona ni inkota ibubamfu arandikaho ngo inkota yari ifite ikirindi gikozwe mu ryinyo ry'inzovu cyiza hariko udusharizo twa zahabu iyo nkota nayo yari imeze nk'ikozwe muri krome canke mu ifeza ariko ikayangana cyane yari ifite ubugi buteye ubwoba cyane ndibaza ntiyiyemwe ni nziza cyane kandi yari uhuriranye neza n'ikiganza canje nca ndibuka ariko jewe buri gihe namye mba ndi umuntu atinya ibintu mwene ibi inkota ndibaza nti mbega iyi nzoyikoresha iki ibubamfu muri iki gitukura arandika ko amaja hejuru 200 ngo inkota y'umwami aho nyene arandika ko amaja hejuru
entregar ngo a otro. guhereza ubundi. Y en estoy en aha los ndi escritos del mu byo libro yanditse rojo. mu gitabo Y encima gitukura del párrafo hejuru y'umurongo que acabamos de leer, yogeje escribe gusoma la yaranditse ko ngo tercera etapa. ugukwegwa kwa gatatu, La tercera etapa. ugukwegwa kwa gatatu. Y en este otro azul, muri iki kindi cy'ubururu el 1, cya mbere escribe ahí al arandika final, ko ¿qué ku haré mpera con esto? A la ngo izquierda nzoyikoze iki, escribe espada. ibubamfu yanditse ko ngo inkota. En ese momento una mwako voz tronó kanya ijwi rica por todo el riravuga cañón. nk'umuturagaro mw'uwo musozi hizo rodar kanone las wose, piedras y dijo, risitagura amabuye, "Esta es la riravuga espada riti del rey." iyi ni inkota y'umwami. Entonces volví en mí. nuko rero nca ngarukana Ahora, si ubwenge. hubiese dicho, si rero hubiera iyo dicho, riza kuvuga "La riti espada de un ni rey", inkota y'umwami entonces kanaka, sería otra cosa. nuko rero cyari kuba ari Pero ikindi dijo, kintu, ariko "La ryavuze gusa espada riti del rey." inkota y'umwami. Hay un solo rey. hariho umwami umwe rudende, Ese es Dios. uyo ni Imana. Él tiene una sola yo espada. ifise su inkota palabra, imwe rudende, ijambo por la cual ryayo yo vivo. ari ryo rimbeshejeho. Que Dios me ayude ese a Imana traer su yomfasha santa vestidura kwambara imyambaro yayo y con su yejejwe palabra hamwe y con su n'ijambo palabra ryayo abierta aquí es la palabra. rirazinguruye ngaha, ni ijambo. Y ahí hacia arriba aha amajya escribe a la hejuru derecha, arandika aquí ko en el iburyo rojo, ngaha mu escribe gitabo gitukura arandika ko la ngo vestidura. umwambaro. Aquí en este otro ngaha muri iki escribe kindi arandika a la izquierda ibubamfu Apocalipsis ibyashuri 19, na cumi n'icyenda 21. cumi na rimwe kugeza kuri 21. Y en este otro muri iki había kindi dicho que era naho azul, pero este es nari navuze ngo ni icy'ubururu, ariko mirándole es blanco, iki es blanco. ndabye kirera. El azul es este otro de acá. icy'ubururu ni iki kindi kiri ngaha. En este blanco, muri o iki sea, la cyera carpeta blanca. ni ukuvuga Ahí él escribe, miren a la izquierda, igifukisho cyera. ibubamfu yaranditse ko ahavuga ngo ncangarukana ubwenge. ibubamfu yaranditse ko ngo volvió en sí. ngo yaciye agarukana ubwenge, akakwabo n'akaburungu, ava mu mpwemu agaruka mu mubiri. Ahora vean, rero murabona esa espada, iyo nkota que es la espada del rey, ariyo y hay un nkota solo rey, y'umwami, kandi hari umwami umwe Yes, rudende, kandi ni Imana. es la que le cayó niyo en la mano. nkota yahuriranye yaguye mu kiganza cyiwe, kandi we aravuga ngaha, Hablando de esto, ariko dice, avuga ya kuri ustedes aravuga saben, ati mwebwe regresé kugeza al ubu muri mensaje del Dr. William nsubiza Soto. inyuma Ya ubutumwa bwa ustedes Dr. saben William Soto. mwe que él kugeza ubu decía murazi que ko le we tenía temor yavuga a ko las yari armas asanzwe blancas. atinya ibigwanisho Entonces byera. oyó la voz nuko que rero dijo, yaciye yumva ijwi rivuga esa era la ko iyo espada yari del inkota rey. y'umwami. ¿De quién era esa mbega iyo espada? nkota yari Del yande rey. y'umwami. ¿Y quién es el rey? none umwami ninde? Dios. Imana. ¿Quién es el rey? umwami ninde? El rey de reyes umwami y el w'abami señor de señores, n'uganza abaganza, el hijo de David. umwana wa Dawidi. Por lo tanto, nuko rero a él le fue colocada la uwo espada del rey yarahawe en su mano inkota y'umwami mu para kiganza que él, ciwe, tomando kugira esa ngo we espada, afashe iyo trajera la nkota palabra que azane tenía que ijambo traer. yategerezwa Pero kuzana. antes de morir, ariko imbere y'uko antes apfa, de partir, imbere y'uko ava mu mubiri, antes de descansar, imbere y'uko ajya él kuruhuka, habló de we esa espada. yaravuze kuri iyo ¿Y nkota. saben lo que dijo? none murazi ibyo Vamos a yavuze, leerlo reka tubisome en los mu sellos, gitabo cy'ibimatanijwe, página urupapuro rw'amajana na 479, 79. dice así, haravuga hati, el cuarto Eliya Elías. wa kane aravuga ati, Ahora va a leer rero aha yagira asome, esa agira página asome urwo rupapuro 479. amajana ane mirongo irindwi Vamos a n'icyenda. abrir aquí reka también tuzingurure no ngaha naho nyene en estos lugares muri para ibi ver bibanza kugira ngo lo que turabe él también escribió ibyo vyongeye yahanditse en los diferentes libros. mu bitabo bitandukanye. Acá en ngaha vamos a ver aquí también enge en turabe no ngaha mu iki naco nyene dice, haravuga hati, va a leer esta partecita. agira asoma aka Ruego gace, que me ayudes y me concedas ndakwinginze ser umfashe sincero, unyemerere kuba umuntu ari honesto y verdadero, sensera, ari honete kandi para que w'imvuga así pueda kuri, llevar el kugira ngo mensaje nshobore hasta donde me es kujyana ubutumwa ordenado aho llevarlo. nashinzwe kubushikana. Luego, cuando hanyuma llegue el tiempo de n'igihe cyanjye descanso, cyo kuruhuka cuando cyashika, llegue allá, ninagera cuando llegue ya hariya al río, ku y ruzi, me lleguen las olas, imifunda ikanshikako, oh oh mana, concede que pueda entregar wemere esta espada nzishobore a otro, guhereza iyi nkota que sea uwundi honrado, aze y lleve yubahwe, la verdad. abandanya ajyane Concédelo, ukuri, Señor. byemere bitange Ahora mwami. miren, rero murabona ahí él escribe ngaha arandika en el rojo, mu iki a la gitukura izquierda de ibubamfu arriba amajya escribe, hejuru arandika ko la ngo espada del rey, inkota y'umwami entregarla kugihereza a otro. uyundi. y signos de pregunta, abyandika rero coloca ahí nk'ikibazo, encima ashyiraho utumenyetso de otro, twa signos de kabaza, pregunta. ubundi abyandika ko nk'akabaza. y también escribes arriba ahí yongeye tiempo hejuru de arandikaho ngo descanso. igihe cyo kuruhuka, O sea, es un tiempo de ni ukuvuga ni descanso igihe cyo kuruhuka ahí en la sexta dimensión. hariya mu buringanire bwa gatandatu.
Y en este otro, kandi muri iki kindi en este mismo muri iki nyene gitukura arandika ngo uwundi azoba umwizigirwa ajyana ukuri, arandikaho ngo Mose na Eliya umumarayika wa Yesu. ahavuga ngo vyemere nze nshobore kuyiherekeza, ahavuga ngo nze nshobore, yandika ko ngo Eliya, kuko muri we hari harimo ubukozi bwa Eliya mu kugaragara kwabwo kugira kane. Nungaha byongeye mu cy'ubururu arandikamo ngo ijambo rihawe Mose na Eliya umumarayika wa Yesu, nabyo vyandika ngaha hejuru. ahavuga ngo guhereza iyi nkota wundi abo mwizigirwa hejuru mu makika, ijambo riherejwe Mose na Eliya umumarayika wa Yesu. Ngaha muri iki kindi gitabo naho nyene iburyo amajya hejuru arandika ko ijambo inkota kuyihereza ubundi Eliya agira gatanu na Mose wa kabiri. Ibyahishuriye Yohana 11:3. ijambo inkota kuyihereza uwundi Eliya agira gatanu na Mose agira kabiri. Ibyahishuriye Yohana 11:3. arabananya avuga ati iryo ryo ryabaye isengesho ryiwe, kandi we yarajya buturuzi ubu ariko araruhuka hariya hakurya, ni ukuvuga ari mu buringanire bwa gatandatu ariko aruhuka. Mwibuke ibyo twavuze ejo ku bijyanye n'intambuko, aho iki kimatanijwe cy'indwi gihishurwa. Rero mu buringanire bwa gatandatu, mu buringanire bw'indwi no mu bibanza byose, iki kimatanijwe cy'indwi kirahishurwa, kandi bigatuma haba rero ka gacerere. Agacerere gaterwa no guhishurwa k'ikimatanijwe cy'indwi. Kandi nk'uko mu ngoro ya Salomo murabona ko ubwiza bw'Imana bwaruzuye ingoro yose, ni ukuvuga nta kindi kintu na kimwe cyari kihari cyari gushobora gukoreka, kuko hari huzuye gusa ubwiza, icyubahiro cy'Imana. bivuga ko batongeye gushobora kubandanya gukora igikorwa cyabo cy'ubuherezi. Rero murabona kubwo kugaragara kw'icyubahiro ubwiza bw'Imana. Kandi murabona nge turondere uyo murongo wo atubwira ko bo batashoboye kubandanya bakoreraho igikorwa bitewe n'icyubahiro cy'Imana, ubwiza bw'Imana. haravuga hati, reka turondere muri Bibiliya mu ngoma za kabiri, ikigabane cya 5 umurongo wa 14 haravuga hati, bituma abaherezi badashobora guhagararayo ngo bahereze ku bw'icyo gicu, kuko ubwiza bw'Uhoraho bwari bwuzuye muri iyo ngoro yiwe. Ingoro y'Imana hose ubwiza bw'Imana bwari bwahuzuye. Ni ukuvuga igihe ubwiza bw'Imana buhari, kuko ubwiza bw'Imana buba mu kibanza cy'ahera cyane, kandi igihe ubwiza bw'Imana bugaragariye mu kibanza cy'ahera cyane, aho mwibuke cya cyanditse kivuga ngo isi yose ihwekera imbere yiwe. Murabona uko niko byagenze mu itabernakulo ya Mose no mu ngoro ya Salomo. Rero no mu kibanza cy'ahera cyane cy'ingoro yo mu buryo bw'impwemu ya Kristo, ishengero, habaye gushika mu gice cy'ikibanza cy'ahera cyane, aricyo gice gihwanye n'iki gihe cya nyuma. Kandi ikimatanijwe cy'indwi kikaba gihishuwe ariko kuza k'umwami. Aho rero hacyatangura cya gihimba cy'isaha cy'agacerere, aho hatongera kuba igikorane, haba no mu buringanire bw'indwi no mu bwa gatandatu. Igikorane gusa, ibikorwa biri ku isi. Aha ariko habera igikorwa, umurimo w'ikimatanijwe cy'indwi. Rero mu yandi majambo turashobora kubona igituma ku rupapuro 165 mu gitabo cy'ibimatanijwe ariko twasomye ko ejo, aha tubwira ko igihe yahishura icyo kimatanijwe cy'indwi habaye agacerere. Kandi muraba agace kamwe ngaha
ku iherezo haravuga ati abamarayika baciye bahagarara kuririmba, ntihongeye kuba ugutazira cyangwa ugusenga na kumwe hirya no hino y'igicaniro, nta na kimwe cyongeye kuba kigihari. ahari agacerera umenga bapfuye mu mwanya w'igihimba cy'isaha. ingabo zose zo mu ijuru zari mu gacerere mu icyo gihimba cy'isaha igihe hahishurwa iryo banga ry'ikimatanijwe cy'indwi mu gitabo cy'ubucunguzi. mubyibaze ko ariko kirahishuwe kuko umwagazi w'intama yaragihishuye. icyo nibaza ni uko bose bari barengewe no gutinya kuvuye ku kuba, ntibari babizi, ariko bwene giturumbuka baza bakibona, baciye bahagarika gukora byose. kubera iki niki arandikaho ngo gutinya kuvuye ku kuba. rero murabona ingene hahishuwe icyo kimatanijwe cy'indwi, aho bituma haba ku gacerere, kandi nta n'umwe yarashoboye gukorera hariya mu ngoro ya Salomo kugaragara k'ubwiza bw'Imana. kandi muri iki gihe cya nyuma naho nicyo kimwe, ni bimwe. niyo ryabaye isengesho ryiwe, yarajyabutse uruzi ariko araruhukira hariya. iyo nkota ni inkota y'umwami. mbiga yoba ari iyindi wazoyihereza cyangwa n'indi yoba yarayihereje? nimba ari ijambo, nimba ari inkota y'umwami, atekereza kuyihereza umwami. none umwami ni inde? umwami wa Isirayeli, umwana wa Dawidi, umutware Mesiya yasezeranywe ko agiye kuza, kandi we azoba afise iyo nkota, kandi azosangangura ateme atanye, azojyana ubutumwa kugeza aho ashobora ategezwa kubushikana. kandi ni kugeza hehe? ubu nahagira bivuge. yavuze ati nshobore kujyana ubu butumwa kugeza aho nategetswe kubushikana. we yarifuje kujyana ubutumwa muri Isirayeli, kandi yaragerageje kubujyana igihe yari ari hafi ya Isirayeli ageze i Kayiro. n'imyiteguro yose yakozwe, yakoresheje amafaranga menshi, yakoresheje uburyo bwinshi kugira ngo ashikeyo, kugira ngo akorere y'igikorane muri Palestina, kugira ngo babwire ubutumwa bwiza abayahudi. umwami yaramubariye ati subira inyuma, igihe ntikiragera, nta nubwo ari ikibanza cyawe. kubera iki? kuko we yari azi ko ubutumwa bwotegerejwe gushika muri Isirayeli, kuko ku iherezo ry'igihe hobayeho ubu bukozi, aribwo bwobaye buriko burashyira ikimenyetso ku bya bihumbi 144. rero murabona ko ubu yari azi ko yari afise ubukozi bwa Eliya, kandi we yibaza ko byari gukorwa n'ubukozi bwa Eliya gusa. igihe yakingurirwa gutahura, yaho yarahejeje aramenya ko ubwo bukozi bwategezwa kuza buherekejwe n'ubukozi bwa Mose. ntibwari ubukozi gusa bwa Eliya. rero we amaze kumenya ibyo, kandi azi ko ubutumwa bwogiye biciye mu muvugishwa bukajya muri Isirayeli, kandi we yari afise ubwo bukozi bumwe muri ubwo. ni ukuri rero yaciye avuduka ngo ajyeyo. harateguwe byose kugira ngo ajyeyo, kuko buri ntumwa iraharanira uwo mugisha mu gihe Imana iba yayishyizemo. ni ukuvuga intumwa igaharanira imigisha Imana iyereka mu ijambo, iyo ntumwa ikagerageza kuyicakira kugira ngo ishike no ku iherezo ironka ayo masezerano. ni ukuvuga hashyitswe ayo masezerano, iyo ntumwa ironka imigisha iri muri ayo masezerano ashikijwe ahindutse ukuri. kuko buri mugisha muri buri sezerano na buri buvugishwa, buri mugisha uronkwa iyo hakozwe, ni ukuvuga iyo bishikijwe, ni ukuvuga iyo bidashikijwe. mu buryo bw'igice baragiye bararonka imigisha, ariko atari uwo mugisha mu mwuzuro wuzuye hatambibe. rero murabona ingene byongeye. na Dr. William Soto yarifuje gushika ku iherezo ku kanyuma kugira ngo ahindukirize ihanga ry'Abaheburayo ku mwami, ariko nawe ntiyanavyemerawe. kubera iki? aho ihanga ry'Abaheburayo n'ubu baracyari hariya, natwe turacyari ngaha. kandi byongeye nawe yaravuze ku byo kujyana ubutumwa hariya mu buringanire bwa 6. ariko murabona we muri icyo gihe mu kwiyumvira ko muri we hari harimo ubukozi bwa Mose na Eliya, ibyo rero nibyo yari gukora, nibwo ubwo bukozi bwari gukora, ubwo mpwemu yera yari kuba ari karabukorera mu bukozi bwa Mose na Eliya. ni ukuvuga ko ibyo rero nibyaba, rero azojyayo hariya, mwibuke ko hariya hazocibwayo urubanza. aho rero bizoba biriko biravugwa, ariko uzovuga abazoba ari ubu bukozi igihe ivyahishuriye hana 11 bizoshitswa. murabona igihe cyanditswe kizogera mu gushitswa kwaco. nuko rero niho hariya mu buringane bwa 6 hazokorerwa igikorwa. mu gihe bitaragera bose bariko barumviriza ngaha
aha ariko habera igikorwa byoroshye cyane gutyo. Rero yaranditse mu kibazo kimwe hano twaramaze kuhasoma, inyuma yanjye haraza iyindi ntumwa. Nk'uko hari ibindi byanditswe, aho we yarabisize mu bibanza bitandukanye, aho yaradusigiye guhishurirwa gukomeye cyane. Ibi biba byamaze kwerekana igice ngirakamaro cyane ishengero mugeni ryo baye ririko rirakira, kandi nuko ryo kwakira iyindi ntumwa. Iyihe intumwa yari kuzoba ifise ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya kugira ngo izanire ishengero mugeni kwizera ko kuzamurwa. Yanditse ati inyuma yanjye haraza iyindi ntumwa. None abantu bategeza gukora iki? Nuko urondera iyo yindi ntumwa, atari we. Nta kurindira ngo uwo bari wazaza ashitse. Ibyo we biciye muri we, biciye no muri Revera William Branham byari byaravuzwe. Bo bazoza bagarutse habaye izuka, ariko imbere yaho bategezwa kubanza kwakira ukuza k'umwami buri watoranijwe n'Imana kugira ngo bashobore guhindurwa. Bitagenze uko ntibohindurwa. Rero mwibuke kuko guhindurwa kuzoba gusa kuri abo bonyene bobaye bariko barabona, kandi abohaye ikaze umwami. Kandi ni kwiri shengero mugeni ryonyene. Nimurabe mu butumwa bwiswe ngo gukora mu murimo w'Imana mu mwumvikano, bavuze 10 Ruhuma mu 2009 muri Santa Cruz, Bolivia. Aravuga ati nuko rero ukuza kwa Kristo kw'ishengero ryiwe kugira ngo ariho kwizera ko kuzamurwa bizoba mu ibanga, isi ntizobimenya. Ni ishengero mugeni ryonyine ry'umwami rizobimenya. Abazohindurwa bajanwe na Kristo, abo ni bo bamwe rudende bategerezwa kubimenya, kuko aje kubw'iryo shengero, ishengero mugeni ry'umwami. Umuntu atari uwo mu ishengero mugeni akaba atari uwatoranijwe ntazomwakira, kuko byaravuzwe, byaramaze kuvugwa ko abazohindurwa bonyene ari bo abegukira mu ishengero mu mugeni ry'umwami, ko ari bo bazomwakira. Abo nibo bomuhaye ikaze muri iki gihe cya nyuma. Abatamuha ikaze ntibazohindurwa. Rero hari abantu nyavuga hano, hamwe n'iyo nkota yashaka gushikayo hariya, ariko ntiyari yashinzwe kujyana ubutumwa bushikane hariya. Rero yarabwiwe ati si wewe. Ibyo bitegezwa kuba bihwanye n'ivyanditswe. Ivyanditswe bihwanye n'icyanditso cyo mu Byashuwe 11, ari bo Mose na Eliya baba bajyanye ubutumwa bwiza bw'ubwami babushiriye Abayahudi. We yarabitahuye, aravuga, yaciye atahura ko atari we yaragenewe gukora icyo gikorwa, kuko Imana yari yaragenye ngo ninde yobikoze. Rero uko niko na Dr. William Soto nawe yahavuye arabitahura. Mwibi yanditse no mu byo yavuze ku iherezo, we yarerekanye ko mu gushitswa kw'iyerekwa ry'ihema kwaho babaye hari ubukozi, aho ihanga ry'Abaheburayo bovuze bati uriya niwe twebwe twari turindiriye. Yongeye yaravuze ku iherezo ingene vyogenze n'ingene integuro y'Imana yoba iriko iratera imbere. Rero abantu nyavuga ati nuko rero iyo nkota y'umwami kugira ngo ubutumwa bujanwe aho butegezwa gushikanwa, icyo kibanza kizoba ari muri Isirayeli. Itegezwa gufatwa no gutegezwa kubujana ninde? Umwami, kuko inkota ni inkota y'umwami. Nuko rero umwami wa Isirayeli, Mesi y'umutware, umwana wa Dawidi, arafata iyo nkota, kandi bishingiye ku ijambo ariyerekana imbere ya Isirayeli, akababarira ati ndi hano jewe, nabo bazokwizera. Rero nta n'umwe wo mu zindi ntumwa ashobora kuvuga ivyo, kuko bobo baramaze kuba baragiye kuruhuka. Itegezwa kuba ari intumwa iharera inzima. Iyo muri iki gihe cya nyuma ibiri hagati mu ishengero mugeni, kugira ngo ubwo buvugishwa iryo sezerano rishitswe. Ku rupapuro 130 mu gitabo cy'imirongo, umurongo
11:53 aravuga ngaha, aha ni mu butumwa bwiswe ngo umunsi mukuru w'inzamba, aravuga ati ubukozi buzoba ari Mose na Eliya bariko barahindukiza bahamagara Isirayeli bamukura mu migenzo ya Kiyahudi. Mwumvirize, ya migenzo ya Kiyahudi iyo bari bagomye bari mu kuzazanirwa. Abo babiri kubera bazoba barabavugishwa, bariya rero barizera, bazobizera, bariko babahamagarira mu munsi mukuru w'impongano Kristo, bariko barabemerera ngo bamenye Kristo. Bo bazovuga bati araje, agiye kuba ari hano. Abayahudi bazoba bariko barakoranira hamwe, hariko araba ibintu nka mwene ivyo. We rero niyaza azovuga ati ndi hano. Hejuru arandika ko ngo arahamagara Isirayeli akabakura mu migenzo ya Kiyahudi akabazana mu munsi mukuru w'impongano Mose na Eliya. Rero murabona, ategerezwa kuba hari kugira ngo ashobore kubabwira ati ndi hano. Nimurabe mw'ubu butumwa nabwo bwiswe ngo kubw'urukundo abatunzwe bakunzwe bwavuzwe 16 z'ukwa mbere mu 2016 muri Bogota, Colombia. Aravuga ati nk'uko buri ntumwa yo muri buri gihe, nk'uko buri ntumwa muri buri ntumwa harava ijambo, inkota ikava ku ntumwa ikajya ku yindi, ikajya mu yindi, ikava mu mugwi wo mu gihe ikajya mu mugwi wo mu kindi gihe. Niko vyongeye yabonye ko vyogenze ku butumwa Imana yari yamuhaye, nk'uko bwavuye kuri Yohana bukajya kuri Yesu, bukava kuri Yesu bukajya ku bigishwa biwe. N'ingirakamaro kumenya ko ugenewe kuba ari we muntu iryo jambo ryimukira ko iyo nkota. Uwo ni wazoba afise guhishurirwa ko mu gihe cy'iherezo, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, azozana ibintu byose bisigaje kumenyekanira hagati mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo. Ni muri hamwe ngene bifoboye cyane ngene yabitubwiye ngaha, kuko itegezwa kuba ari ntumwe ihari ari nzima hagati mu ishengero. Abandi bamaze kuba bari mu buringane bwa gatandatu bariko bararuhuka. Arabanyagira ati nuko rero tuzoronka kwizera guhishurirwa kudushoboza guhindurwa no kujyana na Kristo mu mazimano y'ubukwe bw'umwagazi w'intama. Uko rero niko umumarayika w'inkomezi Kristo mpwemu yera wo mu Vyahishuriwe Yohana 10:10 niko azoba ariko arasemerera nk'intare, imituragaro ndwi yumvikanisha amajwi yayo, ariko araduhishurira ibanga ry'ikimatanijwe cy'indwi. Aho azoba yamaze kuba ari nk'intare yo mu muryango wa Yuda, nk'umwami w'abami n'ubuganza baganza, afite agatabo kazinguriye mu kuboko kwiwe, nk'uko vyabonywe na wa mukuru yabwira Yohana ati Yohana ntiwongere kurira, ngiye intare yo mu muryango wa Yuda yaranesheje kugira ngo afate igitabo azingurura ibikimatanije indwi ikigabane cya 5 mu Vyahishuriwe Yohana. Rero murabona ko ari umumarayika w'inkomezi ariko arasemerera nk'uko intare yivuga, imituragaro ndwi nayo iriko yumvikanisha amajwi yayo. Uko rero niko turonka ukwizera ko kuzamurwa, ukwizera ko kwimurwa. Nimurabubonaho mw'ubu butumwa bwiswe ngo intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana, bwavuze 19 z'ukw'umunani mu 2012 aha muri Calle Puerto Rico. Aravuga ati nuko rero tuzobona hagati mu iyobokamana ry'abakristo ihema rinini katedrale, kandi imbere muri ryo akumba gatoya, aho hazoba hari inkingi y'umuriro, ukugaragara kw'Imana, Imana ya Isirayeli. Nuko rero rizoba ari ihema rinini katedrale kubw'ubwiza bw'Imana ya Isirayeli, kugira ngo ihabe iheze ikore intsinzi ikomeye mu rukundo rw'Imana. Ivyo nivyo Reverend William Branham yagize igihe azaravuga ko kandi ahashikirizwa iryo yerekwa tuzobona ihema rinini katedrale ririmwo akumba gatoya k'imbaho imbere muri ryo. Aho hazoba hari ubukozi bwa Mose no bwa Eliya no bwa Kristo bukozwe na mpwemu yera hagati mu ishengero mu ihema rinini katedrale. Rero mu yandi majambo ubwo bukozi butegezwa kuba bufise igitwikirizo cy'umubiri w'inyama. Nuko rero Mesiya ubwa mbere azobanza kugendera ishengero, hanyuma nahagendera ihanga ry'Abaheburayo. Ihanga ry'Abaheburayo bazomubonera hagati mu ishengero, hagati mu iyobokamana ry'Abakristo, bazovuga bati uyu niwe twebwe twari turindiriye, reka tubigarukirize ngaho. Niko acavuga ngaho. Nimurabe mw'ubu bundi butumwa bwiswe ngo Imana izokwironkera ibisiga ibibuze vyose, bavuze 27 z'ukw'icenda mu 2014 muri Valencia, Venezuela. Imana ihezagire Venezuela, ariyo Venezuela iriko aho
imana iriko irakorera integuro nk'uko imana iriko irakorera integuro muri amerika latine yose na karayibe. rero na cyane cyane ubu muri venezuela murabona ingene imana yemeye ibi byose biriko biraba biciye mu ijambo rivuzwe, kuko abantu bashobora kuvuga bati oh ibi byari kuba nyene, utegezwa gusubira inyuma ukaraba ngo ninde yabivuze, kuko iyo ijambo rivuzwe byose bitegerezwa gushitswa nk'uko iryo jambo ryavuzwe, kandi harakoreshwa. Imana irashobora kwemera ko hakoreshwa ibintu, abantu, ibihugu, abakuru b'ibihugu, kugira ngo iryo jambo riheze rishitswe. Ikihari gusa nuko rishitswa gute. Imana buri gihe yagiye izira rishitsa. Rero ingene Imana iriko irakora byose murabona ni mu buryo atanuma yarigeze avyibaza ko vyari kubuko. Vyatanguye mu kanya gato, ni murabi bugeze ku ntambuko nini cyane, hariko harabukwidegembya mu mwuzuro kwa Venezuela. Ni vyiza. Aravuga ati nimba iyerekwa ry'ihema ryari ryo gushikirizwa ku munsi Revera William Branham yari karabako, rero vyategezwa kubera mu burongozi no mu buyobozi bwa Revera William Branham, kandi abizera bariko barakira ubutumwa Imana yari kiravuga biciye muri we, kuko muri we hari harimo inkota y'umwami ariko gukwegwa kwa gatatu, ariko kugeza ubu yaramaze kuva mu mubiri. Ni ukuvuga yaramaze kujya kuruhuka, cyo kimwe na Dr. William Soto nawe nyene yaragiye kuruhuka. Rero ntashobora kuba n'umwe muri abo bombi babiri, hategezwa kuba ari umuntu kanaka ari hagati mu ishengero kugira ngo hashitswe iryo sezerano. Ni murabarabana nyavuga ati hamwe tubonye wahawe inkota y'umwami canke uwo yimuriwemo ivuye kuri Revera William Branham ari we uwo we yavuze ati nuvyemere. Aha rero acasoma ati ndakwinginze igihe cyanje cyo kuruka nicyashika, nagera hariya kuruzi imifundi kanshika ko man wemereye inkota nzishobore kuyihereza ubundi azoba mwizigirwa bandanya ajana ukuri. Ni murabe vyongiye mu byo yanditse ngaha ku ruhande rw'iki kindi twasomyemwo, aho Dr. William Soto avuga ati inyuma yanje harazi yindi ntumwa. Ni ukuvuga inyuma ya Dr. William Soto we yari karavuga ko hari kuzi yindi ntumwa, kandi hahepfo rero aravuga ati ni gute ishobora guhereza iyi nkota ubundi aheza akajana ukuri. Nuko rero murabona inkota ijambo iva ku numa ikajya ku yindi, kandi murabona ingene iyo nkota yavuye niko vyageze mu bihe byose. No muri iki gihe cya nyuma, muri ya numa ya nyuma, kuyi numa ya nyuma iri hagati mu ishengero, niho inkota y'ubugi bubiri, inkota y'umwami, umwami w'abami n'uganza baganza yarayiherejwe. Rero uyu kandi iyi ntumwa hamwe n'iyi ntumwa niko tuzoshika mu gihugu cy'isezerano cy'umubiri mushasha. Arabana nyavuga ati tubonye uwo muntu uw'inkota y'umwami, ubutumwa ijambo ry'Imana rirema ryari riri muri Revera William Branham, tukabona uw'Imana yagimuriyemwo, tuzoba turiko turakorana nawe kubwo gushyitswa kwiyerekwa ry'ihema no gushyitswa ko gukwegwa kwa gatatu. Rero ntitwashobora gukorana na Revera William Branham kuko yaramaze kugenda, ntitwashobora gukorana na Dr. William Soto kuko yaramaze kugenda, ntitwashobora gukorana nabo kubwo gushyitswa kwiyerekwa ry'ihema no gushyitswa ko gukwegwa kwa gatatu, kuko niba kihari itegezwa kuba ari intumwa iri hagati mu ishengero kugira ngo turi kumwe nayo dukore kubwo gushyitswa kwiyerekwa ry'ihema, kandi dukore kubwo gushyitswa ko gukwegwa kwa gatatu. Ari byo abatanzwe b'Imana bonyene nibo bobaye bunze ubumwe n'iyi ntumwa kugira ngo hakorwe gushyitswa kw'ayo masezerano. Ni murabe ivyumviye hano muri aya majambo y'intasho yatanze mu 2008 z'ukwa gatandatu, aravuga ati mu gace kamwe ngaha yari karavuga ku kwihata, hari muri Villa Hermosa Mexique, biciye kuri telefone ari muri Salvador bija muri Villa Hermosa, yari karavuga ku kwihata gukomeye. Aravuga ati mu ku kwezi twibuke twihate cyane muri uku kwezi, kuko 25 kugeza kuri 28 mutegezwa kuba mufise vyose bijanye n'igice cya kabiri cy'igiciro dutanga cya kabiri muri uku kwezi. Tuzobana
kubandanya duterera hariya muri Puerto Rico kugira ngo bagume bari kuri buri munsi ku bijyanye n'ibyo bariha. Rero turiteze imigisha ikomeye cyane izova mu ico kibanza. Ikibanza icy'Imana mwe muyera yobaye ariko rakoreramo ubwo bukozi, atari mu bibanza no mu mashami yo hirya no hino yo ku ruhande abantu bagiye barifondera kugira ngo bayashireho. Murabona hariya Petero, Yakobo na Yohana, hariya Petero yadukanye ibintu byo kwifondera ngo yubake insago, ariko yaciye yugagwa umunwa. We yarazibijwe, ijwi ryaramubwiye riti nguyu mwana wanje nkunda nimumwumve. Ijwi rimwe rudende, atari ijwi rya Petero, rya Yakobo cyangwa Yohana, oya, ijwi rimwe rudende rirumvikanira ku musozi wo guhindurirwako, kandi ku musozi Siyoni, umusozi wo guhindurirwako ugizwe mushasha ari wo musozi Siyoni muri iki gihe cya nyuma. Harumvikanira ijwi rimwe rudende mu gasongero k'umusozi, aho abana b'abakobwa n'abahungu b'Imana bariko barategurirwa kubw'uku guhindurwa, ukoragwa mu mwuzuro, uguhindurwa kw'imibiri yabo. Rero mwibuke ko ikintu kimwe no kuragwa mu mwuzuro k'ubukozi, ikindi kintu nacyo no kuragwa mu mwuzuro, umuntu arazwe mu mwuzuro nk'umuntu, ikindi kintu nacyo no kuragwa mu mwuzuro, uguhindurwa ku mubiri. Ivyo twaragiye turaza turabivuga, arabana nyavuga hano ati rero turiteze imigisha ikomakomeye ivuye mu ico kibanza. Nico gituma yavuga ati muze mufise amantene, mufise imbonesha kure nziza, ivyuma vy'amajwi vyiza, kugira ngo mwumvirize mwakira ibiriko biravugirwa ngaho. Ariko ikarata umwami yari ayinyegeje, nk'uko tubivuga, nta muntu yavyibaza, nta muntu yabibona ibi biriko biraza. Kuko nimurabe mu bintu 10 biba biriko biraba, yaravuze ati 9 biba byamaze kuba, ikiko kiraba mu uyu mwanya naho naco nyene abantu ntibakibone. Kuko uburyo bw'ingene Imana ishitsa kenshi na kenshi ibintu n'uburyo buba butandukanye nuko abantu baba bari bavyiteze cyangwa bavyibaza. Ari babandi bo bakoresha ibijyanye n'ivy'ubwenge, bafata ubutumwa neza bashingiye ku vy'ubwenge bwabo, kuko bibamarira abantu kuba bafise ubutumwa bwose, kandi icyo babukoresha ari kubugira ko insiguro zabo zo ku giti cyabo, rezonema zabo za kimuntu, atari ivy'Imana mu by'ukuri igomba kumenyesha biciye muri ibyo biba vyazanywe. Nimurabe ngaho arabana nyavuga ati turiteze ngaho kuhabonera ubukozi ubwo mpwemu yera azoba ariko arakora, aribwo ari ubukozi bwa Mose, bwa Eliya n'ubwa Yesu. Rero niba tuzobona ubwo bukozi buriko burakorerwa ngaho, nuko rero tuzobona igikoresho icyo mpwemu yera azoba ariko arakoreramo ubwo bukozi. Murabona, turabonye muri aka kanya icyari cyo inkota ku munsi w'iherezo, muri iyi ntumwa ya nyuma, inkota y'umwami mu gikoresho cyo ku munsi w'iherezo, ni ukuvuga uwufise inkota ku munsi w'iherezo ari wafise ubukozi bwa Mose n'ubwa Eliya n'ubwa Yesu. Kuri jewe ribaye ihigo rikomeye cyane muri aka kanya ushobora kuyaga namwe muri aya majambo magufi. Ni uku gutyo nkaba ndabamenyesheje ngo ninde ufise inkota muri iki gihe cya nyuma. Nta n'umwe wo mu zindi ntumwa yifise, nta na Dr. William Soto, kuko kugeza ubu abo bose baramaze kugenda, kugeza ubu baramaze ko bariko bararuhuka. Rero ubu ni ukurondera, ni ukubona ngo ninde ari hagati mu ishengero ariko arashyitsa iyerekwa ry'ihema, ariko aratuma hashyitswa ugukwirwa kwa gatatu, ari inkurikizi zabyo bizoba kuba mwakira, inkurikizi kuzoba guhindurwa kw'imibiri yabo. Imana ibahezagira, ibarinde, bazigame mu bandanye mugira umunsi w'umunezero wuzuyemo imigisha y'Imana. Turasubira isaha 4 zo mu gitondo, Imana ibishatse isaha yo ngaha muri Puerto Rico, kugira ngo tubandanye dushemagiza Imana, dutazira Imana, kandi twakira ku nyigisho zo mu ihema. Imana ibahe umugisha, ibarinde, bazigame mwese.